les questions ndazikura mu bantu actually ndazikunda mu nyimba nicaye na wewe nkahari akantu ushaka kuvuga acha ndakumva cyangwa dekona kenshi nkundi umuntu adekonye cyangwa je nyene dekonje gati kiboro nani kenshi sinzi kuraraba mbaza ibintu biri ngaha nyene sirikila mu bantu ibintu nyene vyacu nyene tubayemwo nusharigize ikibazo ca YouTube baramuhakinze byagenze gute naribwe ntibapakinze naribwa amahera bisanzwe genre kuri YouTube amahera yose wakora ukwezi kose ego kandi icyambabaje kwari ukwezi wakuze gose man avuga ati amara nzosubira gukorera ntabwo yatoye muri bank yagize transfer aje kwindi compte atari ya magic atari compte ya horija aja ya compte ya recevoir amafaranga ashikirako ya concept kugena kumbariza bari abantu bibazo ndibaza urabindira ivyo bibazo ubona tubabaza ibibazo bimeze gute bazi bivugane ngako na surprise abo bantu murababona muraza bari baradushikimurura cyane ntinyumwe aza kuza uramuzi nawe uramubona babwira ucubabwira beka ko ushaka ko ari jembaza warambo ikibazo gira chaka bije wewe chaka bace bepela subscribe mu majambo rijambo rimwe igire bacandika bavuge batanguri wowe tugende babaze FM cyo gisigura abagize babaze subscribe cyo gisigura represent agati tugira tubabaze bati so reka duhere kuri Landry promote mutananirwa bwire Landry tubwire FM mu majambo yose n'ingene bacandika mu majambo yose FM ingene bacandi ivyo vyonanira ndi no hapana ukitubwira majambo yose erega ni abbreviation FM mbuto Musiki anameze wa frequency mwumva mu ngaho vile frequency sima je sawa gute frequency una frequency epele frequency na chonzo nao frequency na kuandikia hapa tunaenda kwanza ya kwanza F jet stripe A K ya sisi ndio si K Freka ndo utavyandi tugeze kuri freka acha kurikira agira ndadirega uko tutigera tunaniga uramusiyana niwe birase birakatara gra freka sa frequency sikijua kiandika unandika freka C na C F R K M Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, chain of progress for this industry ya Buja Flavor. Chakinyamakuru cyabaze kibadendera bishasha mvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusura dukingurikira namwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are ndakubwira yuko ndakunda cyane kandi ndakwifuriza yuko amahoro y'Imana yo kwamana nawe. Yes kandi ndakubwira ati ndashima cyane kuri support muko muranyereka kuko mu misi mike gusa urumva yuko uriko biraza gusa habuza amasaha make kugira ngo natwebwe dutangiye kuronka faranga duke hama tugure ivyuma tugure kamera tugure mic tugure kila kitu urumva hanatanda ariko ndikuvuga ati ntuguma twicaye baracadutije ariko turizira yuko bizogenda neza cyane tuzogira ivyiwacu bwite yes uno musi renda gufite umutumire ameze gute n'umutumire je ngunda cyane ndamukurikirana gose yes kandi weruka twarakorera ikiganiro kuri channel yiwe ni Ange Minouche yite Business irazane na ura business yaje ni bonsha safi urashobora mutse bakunzi ba Step bakunzi ba Step reka ndababwira ko ndabakunda naje kwera support mko muratanga vraiment ya grave sana ariko ikindi naco nk'ivyo bintasavye ko kimworindira ko ari YouTube none igura none ivyo bintu mugire effort kujya nyine mugire effort murondere handi nyene muri bwa buryo nyene cyane ba diaspora n'abari ngaha kandi murashoboye kubikora by the way nuko tugomba tuvuga ngo ba diaspora mugabo bari ngaha ndabizi ko namwe mufise inguvu mugire effort kabisa arifise nyene barayaki ari gihumbi turacakira ari sonse abe make yabone kabisa yes kandi nibutsa yuko na Minouche nuko nyene yatanguye ego man hagiye uvuze nca numva nanje vya bihe cagi ndabizi mugabo vraiment we rit mufise siyo je nagize we kwero hari abari bakuze hari abace baza je nanje ntabari banzi bro watanguye yazi je na mugare barasupportinze vraiment ndabashima sana kandi ratiko dusangiye ababone vraiment bose kandi tubakunda cyane wherever you want cyane abantu bo muri Saudi muri Oman muri Australia muri Canada wherever hari hose sivyo none baradushikira gose kandi vraiment commentaire nyinshi usanga izi wawe bintu kira covid oya je
covid ngwara kandi urasi ko atayihari Yeah, twarayiruka mu izina rya Yesu ama na Europe abantu vraiment muri hanze vraiment ego merci sana muradufasha sana. Yes, nibutsa yuko hari ibiganiro Minouche akunda gukora kera agitangura nuvuga muri Magic ariko right now ntibikiboneka cyane kuri ki Minouche by'amakwiz. Ari amakwiz cyane mwibara icambera abataxi vura n'abagiyara abamotari n'abagiyari zikizanye je umunsi wabagarikije nari niteze ko Minouche aza kugirisha interview abantu biyiba ariko narabuze ko abavugira kubakura hehe gusa sindababeshere même avant yuko bagira nari maze nk'indwi zibiri ndibaza nari ndi muri formation namazemo iminsi nari maze bisata kwize naba abundi nari nagabanije nkaza ndasohora imwe mu ndwi imwe gutyo imwe ariko abantu banje barabatwaye hama abanyeshuri ku university basigaye banyankira bakubonye ajambira ngo uraje byane byawe angati wabiso mugabo sishaka kugiheba still nukima kibandanya tuzokora tukiratangure hari bazo twigeze kugira natwebwe tucitumera gutya ariko son turasubira kwa kundi nyene guys biri mu byatumye ndamurondera hari ibibazo baciyemwo ariko turaza kwimenya mu nyuma ariko niziri ko Minouche guma urindirije abantu na cyane byari byo byatumye abantu banagukunda cyane iyo bari yo nkinzira waciyeko ariko ukabura kurabiduha bukebuke burya nta oya vraiment barabisiko nashaka go bakwize kandi shaka go heba open mic ko ari zibiri maze bisi batazibona mugabo ufite hariho ibintu donc hari ibibazo personnel ugira hambwaje usanga ibiganiro kurakora nicyo kiganiro ugenda okay mu masa nk'iki twize ngaha urazi ivyo mwiriwemwe ati uribona donc ibi byorosha kugira ushire sino kijya onzi quiz kugira ndayikorega be toute la journée bro ona ni saha ni muvuga ngo ndasindi programme mu isaha imwe cyangwa isaha imwe yonyene jamwe n'umusi wose ko uragenda abantu mutavuganye urabarondera murazunguruka urabasaba bakakwima mba mumenya nabo mugira iki tunamara n'umusi wose tutari donc bisaba mbanze mbe pose hari nako ndagira bindi ariko iyi some ndabiheza cyasubira muri Magic TV rendi pose ariko ico womenya kubiheba no nkigikunda mbega nagire kumenya intambamye kuvuga Minouche kunze guhura nazo muri akazi kiwe kama quiz ko turumva yuko ni ibintu abantu bakunda cyane kandi ni ibintu bisaba biboneka yuko bisaba guteka umutwe ugasha bigenda gute ubikora wenyene canke urafise abagufasha canke imbere bari inyuma ya kamera Scott wenyene tugenda turi babiri tugenda turi deux les questions ndazikura mu bantu actually ndazikunda mu nyimba nicaye na wewe nkahari akantu ushaka kuvuga acha ndakumva cyangwa dekona kenshi nkundi umuntu adekonye cyangwa je nyene dekona kati kiboro nani kenshi sinzi kuraraba mbaza ibintu biri ngaha nyene ibintu nyene vyacu nyene tubayemwo ndabikuraye mu bantu kwicara n'abantu bari kwaravuga kenshi ndagendana kantu ko kwandika cyangwa nkandika mu telefone bashaka kuvuga ikintu nicari kibazo mugaje ubwanje ngacimva mu cyuki ntacyo narinzi na quiz ya aho nyine nivyo niko mbayeho mu bibazo bijya bibazo mbaza vraiment guys ruvuga hari abantu babiri bari nyuma yacu kamera ariko nacu nakabazo gato nateguye Minouche aze kuwambariza agakwiz gato irizere ko baraza kubitora tuza kubivugana reka ko tubandanye mbega Minouche abantu bari bagize imisi bavuga yuko Minouche ntariko araposta cyane why abandi indi makuru nari mfise ku ruhande ngo Minouche yarigize ikibazo ca YouTube baramuhakinze byagenze gute mbega byagenze gute muri rusange kutagira icyambere hari nakubwiye iyo formation namazemwo indwi zibiri hama ikindi naco naribwe ntibapakinze naribwa amahera bisanzwe genre kuri YouTube amahera yose wakora ukwezi kose ego kandi icyambabaje kwari ukwezi wakuze gose man avuga ati amara ntanazosubira gukorera ntagucyara ariko ndarabye niko biraba ayo mara ntazosubira kugaruka kuri konte ya Magic TV mugabo urumva vyose urumva niko bitegura bizi so ni imana tu hama izobandanya ubuzima burabandanya yes ubu ni bon tout va bien twasubiye ku murongo yes barakuriye amafaranga dukoro bivuga baguciye bwo bega rivyigeze bibujirege bijushe ko numva yuko bamutwaye agafaranga kibare yakora ukwezi kose kandi numva ko ari ibintu bawashizemo ingufu nyinshi never bro just inchiki intege mugabo sinobesha narababaye kwera iki bazi ko namahera ugumu yarababene muyapangira imigambi anzocyangira iki iki naco nzocyangira iki so bisigura iki ubu umuntu ashaka kuba muri iki gihe ari mu madeni kwera iki kwera
waramenye kwakira ikintu ku kwezi ona ukwezi kumwe kuvuyemo mani reka birahara rero teza ivy'inzu ivy'iki niki so ugaca usanga hariyo madeni uciyujamwo kubera vyandi wamenyereye ko bizokwamara ukwezi ku kwezi ugasanga uko kwezi kuravuyemo mani wapi guys mbega umuntu yoba yarasahuye Minouche yoba arivye munishe muramuzi oya ivyo ntitubivuga ariko uramuzi yego ndamuzi kandi yakubwiye ko ari we yakwivye nta ni beef oya en fait ibintu vya informatique biba bimeze bya mpefu utabizi ntavyuzi ikindi naco wowe urumva nk'ubu wowe ubizi sivyo we Ben ubizi ariko ivyuzi hari unda kurusha kubimenya sivyo ugasanga nuwo nyene ari wundi nukuvuga wewe rero nk'ubu Ben wewe utugiranye ikibazo canke uwundi agize ikintu agira nkarondera unda kurusha aca kwerekera bamahera yaho kuntu bigenze raba guys ico kibazo cyarigeze no gushikirana uvuga Mr Champagne nawe nyene amafaranga yakorera nimbara amezi angahe yose yaragiye suru araburiye irengero ryayo guys ni kibazo cyarifuza kubaza timbega ko tuzi ko Minouche ari bafise partenariat nuvuga hamwe na mugenzi we Scott mbega Scott nigeza kwikeka canke Scott wewe umwike ntabwo bari twebwe twokwiyiba reka nabo bari mu madeni nka jewe twaririye hamwe so si twebwe babiri vraiment twebwe ni genre nabaturusha kandi nta nivyo twoshobora siko ntavyo yoshobora bisaba nyene umuntu abishoboye abizi twese twararavye ati ubu zero gute tuja muri banki ati harera ntakiriyo none muri banki nibigeze babwira umuntu yigeze kuyatora ufite uyaha ntabwo yatoye muri banki yagize transfer aje ku indi compte atari ya magic atari compte ya horija aja ya compte ya recevoir amafaranga ashikirako ya oh la la acha mahere hanyuma mu njuma cyasubiza ko ya compte yanyu bon yitora yo yonyene bisigaye uyaturetse donc tuva bien turashima Imana bwati nakundi peut-être ngira twanka gusangira n'abandi mugabe ivyo byose Minouche yabonye ko yakeneye nawe kuturusha uyo muntu yabatwaye amafaranga tigeze batwara subscribers novuga yarakoze nabi yarahombye uyu ni yahombye afite ikijyagi yarakeneye kandi ni byiza Imana yarebye ko yarakeneye kuturusha twebwe twatigeze ko yakeneye cyane mugabe Imana yavuze ati ku kwezi n'uyu hamwe akaririye mwenyene mugabo murakuri subije ubwenge igiuba urumva yuko yari umuntu mwora mwizera gose ni umuntu yoreka ko mwizera ku buryo afata compte akagira transfer ya compte quoi je sais pas quoi les histoires informatique urabizi chez ibintu bimeze usamaye gato ya piom babigiye donc ni ibintu usanga kenshi cyangwa wari wate telefone Minouche dadangu sinokubesheje sinzi ngene byagenze navyonzi nakimwe nzishaka ngo urumva ngo machine ngo telefone ntakibenzi gusa daraba ko ariko hamwe ngasanga yavuye ko hamwe nkabaza bishobora none ariko nzi yuko umuge mutoyi wawe hajya anye nuvuga Ange ni Bella ni Bella Ange Bella ni Ange Bella cyangwa uyu uri kuvuga ujya mukorana yitwa Bella gusa nitwa Ange uko nzi ko bose beje Ange Bella je sais pas quoi les murakunda gusa amazina yanyu bega ko tuzi ko nawe nyine ahembwa na YouTube arimwe mu muhemba yarabatahuye ga Minouche amahera y'inzu gute cyangwa murafise ukuntu mwa harege ushikirwa n'ibintu ugacuraba ati none ngaha tugire gute ugacuraba ikintu uvuga ati uyu arihangana uyu ndamusigurira nyumva so entre Bella na nyene inzu hari uwo twavuga turashobora kutwumva donc washobora kutwumva twaramubyica abantu abandi nawe twagiye gufata amadeni kugira tumuhe mbega ikigo kirategurwa muri Magic ni gukora cyane basubirize ko bari basanzwe bakora kugira ngo agafaranga kagasubirizwe mu kibanza cyayo ni gukora cyane nkuko biri no kuzana n'ibindi bishasha murazi ko dukunda kurambirwa twarazi ko ibiganiro byacu nyene biturambiye bya vrai ariko turambirwa imbere y'abana twabikoze mwanya munini mbwana mwebwe nyene murambirwa imbere y'abafana ari turati birasha baryohera no reka duhinduza n'ibindi mugani baza ko navyo nyene ari vyiza hama ikindi naco ko tugiye gukora cyane ndabida vraiment tugiye gukora cyane ni bon tugiye dusubire ku murongo bigendereze cyane twiruke vraiment nta kibazo ego mukore cyane musubire ku rutonde kandi mukore neza cyane gusumba guys ati mbega uwo muntu yatwaye agafaranga wewe nta kintu bazomugirira nta convocation canke mu buzima hari nabikubwiye Imana yari yabonye ko yakeneye kuturusha none Minouche ayende hivi kweli none ubonye rero ko kura cintege bakunzi ba Magic no bamurega supportinga nawe nyine naragize
yarayakeneye twari twiteze red camera muri magic amafaranga bari bagura kandi numva ngo yagira $10 Minouche ngaho bagira bamfungishe rero nayo mahera nayari $10 zinaenda mudakika ayo mahera bizi yuko problem sinda muri iyi myaka so reka kumubihagararako oya kubera je biramba Minouche iri example Minouche rindira indagazo ntaguciriyemo wenda nubu ko turi ngaho telefone yanje kuri haje canke n'ikindi cyose n'isakoshi nubu bo bitwara imana yaba yavyanditse ntaguciriye muri kuri kwimana undabire nka Beni ikintu yanje mazi nimbari 20 jours ntirakwiza n'imisi 30 ugacumbwira ngo umuntu monetisation ya mbere arayindi uyu mutu ndamusame kwe urihangana bro urihangana kwera nta kintu kwisi gishobora ayo mahera no fumanda akayansubiza nkayafasha abantu batishoboye akayagusubiza gute kandi nawe yakeneye reka twakora yakeneye reka cha hano no nta kimwe be ibintu byisi reka ndako ya misi ya mbere ariko Minouche wowe ndazi yuko uri muri bantu bafasha abantu batishoboye ariko urumva yuko abana barabuze kwera ujya mu nyine urumva ko yababutse agacuguma wicaye imana yari yamwandikiye nta mana yamundikiye ubusuma to reka ko ivyo bintu nuko nitwa bihagarako cyane kandi nta n'imbyinzigo vraiment kandi urumva na ya projet yo gura umuduga cihera guess bakunzi ba Step Media urumva yuko Minouche yagize kibazo Step Media baje bazanye n'imodoka gusa nubundi n'abazifite nta gitoro gihari so ingorane turarindira Guys, bakuze Step Media ndabwira yuko Minouche en fait je namenye ikibazo yagize ariko munyuma cavuga niri kanzo murondera namubaze kuko nuvumenga ibintu byacu Minouche bisaba ingufu nyinshi bisaba gukora cyane ari gukora ibintu abantu bakagutuka bakagushimira yes bicaye bikeneye yuko kakantu wari kurarondera ukabone kandi ugakoreshe mu bindi sibyo no ego from nico gituma umuntu agutwaye ikintu waruhiye wapfuye wa kuruzuba iki uri gubusara abantu bashega bibaza ngo dufise amahera abantu bashega bibaza ngo turaba boss mani turiri gubusa zero ukorera uwo ari defrashment wo byabaye haye uhondo kujya nituzose kuvyimvira tuzaca tuja ku kazi ufungura rimwe mwijoro no bisigurike uwo muntu niwe n'imana yiwe kuko jewe effort nakoze yashu inzara nja gukora kugira tujya duhera tujeko kandi sinaje ivye jenyene nujya mu abone yaravye kugira mpe views nshore kuronka akantu niha ku kwezi guheze nujya aramwiza no bisigurike uburuhe bwanje iyashu yanje n'umubabaro ngira maze kwibwa nivyo bije imbere yiwe ku rubanza sino nje sindamwagiriza ako zanguvu na kwa kuntu nari merewe fo nivyo bica bimwagiriza bahera wivye ntacyo kumarira cyo turakizi twese yes urumva yuko Minouche kugira yuko byose turabisiga byose kandi tubirondera gusa internini ya cyane nuko wafashije abantu ari message fulani wifuri washikirije abantu kandi yarabashikiriye MC naho agafaranga YouTube itaguhemvye YouTube yarahembye yaguhembye ntayo watoye yahembye rega si YouTube okay nayo muri message wakwandikira ko rurayibaza message akuga ati twe twaratanze musi n'uyu anaha donc guys arabantu benshi bama bifuza kuza muri kano kazi twese dukora na cyane ku ruhande rw'abigeme rw'abakobwa bashaka ubuzi bakambaza ati none Beni gute tuvyigitwaramo gute koma urumva ariko jewe ati genda umuhungu ivyo sinomwemerera ivyo nagikoze nagiroka no les questions bambaza ncamvuga nti reka mba nzobaze umunsi umwe umuntu ari proche yanje nka Minouche ushobora kubibaza ambwira ati mbega nk'umukobwa ashaka kubizamo Minouche nigiko mubwira abizemwo abireke abigende gute mbega intambamyi zimizimo bimeze gute abizemwo mugabo kubizamwo biri kubiri hariho kuza ushaka ubifata nk'akazi sivyo ushaka amafaranga ushaka gukora no kuza ushaka kumenyekana urabizi bashaka ubustar ariko rero muri abo bantu babiri ubahomvye n'uza ashaka ubustar ariko uje ushaka amafaranga biranyaruka urakora kwera kubikunda ingorane zose uhura nazo urazihanganira kwera iki wewe mahera kuri chino yawe urihangana bro mugerero ukabashaka kumenyekana man uragira ibibazo kuko ntugira umutima wo kwihangana ariko iyo wibutse ko ushaka amafaranga waje gukora na kazi nubwo ari kuburi muri bank mukuri kuri ntuze umuntu client kuza kagutuka urakauka commentaire ukagutuka ugakauka ngafona baze basi mugabo afise objective sino adafise objective nacho bizobamarira jo atushaba biheba ko
Guys urumva yuko ari ibintu birebire cyane kandi urumva yuko hari ibintu umuntu akwiye gukura ni ibintu bitu birefu Minouche urumva yuko c'est juste que wimenya wewe jewe shaka iki umaze kumenya icyo ushaka ugikurikiza rero yes mbego bibaza yuko ari kiye kiganiro gishashe kiye kuza muri Magic twe tutazi ni question isa no kumenga twe turasuzira amaco tujya mu gice cya kabiri cy'abantu baraho nshaka ko Minouche mbariza ibibazo Benijuru uranyica ndakubwire ivyo tugiye kuzana bishasha oya niwe bararaba rendi meshanira rendi meshaniragira nirane aratijya ko bamwe bamahera oya rendi mesha iracari shasha iracari ryoshi iracari mu buryohe bayirabe iri mu biganiro bishasha tufise muri iyi minsi hari ibindi bizoza nta namezi abiri ikiramara cyo tuzana ikindi cyo wibaza guys kumbure reka tugende kuri partie ya nyuma Minouche ndashaka gusaba ikibazo ukansaba kugenda kumbariza bari abantu bibazo ndibaza urabingira ivyo bibazo ubona tubabaza ibibazo bimeze gute bazi bivugane ngaho ko naga surprise abo bantu murababona baradushimura cyane ntinyumwe aza kuza uramuzi nawe uramubona ujya gusatsa ushaka ndaho ikibazo ki wewe ushaka tubabaza iki oya jembi turi ikibazo kimwe nturi kindi je nshaka kumbarize Landry promoter mubaza ati hagati ya mama wawe n'umuntu azi w'umugore wawe canke Philbert afite umugore narakoze kwize oya nta numwe afite umugore bose nta numwe afite umugore pramucira isoko nta mugore afise ushaka tubabazike kandi wowe ukora abagore ko baraba cyane be oya turi kindi ikibazo ubundi batatu tegura bitatu ikibazo nari nateguye kiranse mugabo reka nacereka Minouche aze kumfasha tufate ikibazo kimwe fasha ikibazo kimwe gusa gisanzwe bose ari babiri umwe ni DJ undi mupfumu kandi bose ndamaze gukoresha ibibazo bijanye nawe ndamaze kwaza DJ mu majambo yose ndamaze kwaza promoter Landry nyene kiramunanira ariko yarakimenye ayo tubaziki gamana yani tubaze babwire bepere inze ahubwo ndakubaze hajya FM mu majambo yose ni gute FM sindi cyane cyonzi kweri natwe na fréquence média fréquence média ntamenya media bare ni turi sirsike bakunze ucubabwira tubwinyisho ucubabwira beka ko ushaka ko ari jembaza warambo ikibazo gira cyaka bije weche shaka bace bepela subscribe mu majambo rijambo rimwe igire bacandika bavuge bace batanguri wowe tugende babaze FM cyo gisigura abagende babaze subscribe cyo gisigura representative agira ati tugira tubabaze bati Salamu aze great Philbert Philbert bit ko duteye surprise Minouche nabisabye Minouche noje kudutanga tubariza hamwe Landry bikwaye Benisho Tanzania wanyu bibi yangu huyo hapa umoja hapa sawa suri nima ebisho basi sheri Benisho Tanzania wanyu mwasubiraje sheri chanza mkani twe tuzi ko bahe bigi bikwaye ubwo bye grave tukinya kibazo tugere kuri uyu jamwe mbaze biki oya reka duhere ngaha duhere kwa rat ni biki no reka turabimeje twako turakora interview acambira tuvugira ibibazo tuze kubabaza mwebwe so reka duhere kuri Landry promoter ikibazo mutananirwa comme d'habitude ikibazo dushaka icyambere dushaka tubwire mvuge ki ya cyambere okay tubwire tubwire Landry tubwire FM mu majambo yose n'ingene bacandika mu majambo yose FM Sibuyo chef uyu Sibuyo basi jecho nicho nanya vrem FM ingenda bacandi ivyo nanira ndi no hapana ukitubwira majambo yose erega ni abbreviation FM mbuto Musica anameze wa frequency mwumva mu ngaho vrem frequency sima wewe unavuze si wawe Philbert bosi frequency ya media si chonye frequency do media frequency media wamubwiye nagize bambwiye iki jewe vrema jewe umujuro se nka jewe umesha bandika gute frequency
Una frequency. Epele frequency. Frequency na chonziwe nao. Frequency. Frequency na kuandikia hapa. Tunaona natia. Tunaenda ya kwanza. Ya kwanza. F. Akuchanganya. Atangura F. R. E. Avec accent. Et on m'a dit kijuu. Ki agute. Ki. Ni si Kenya ni. Ki. Ini na nani. Na uyi hamwe. Si okay. Tugira ngo ki canke ki. Sikiacha kunichanganya wewe kunchanganya frequency. Zani kalamu ni mwenyewe mwevyi wao. Zani kama ndakikwandiki. F. Just say A. K. Ah, c'est non, c'est K. Frequency utavyandika. Hama. Ne vyenchoni cha hizo si frequency. Ne frequency. Ne zanda chandike muzanda chandike. Ni frequency ni here. Frek. Oya noni hapana ni frequency. Frequency noni. Zanda chandike muzani kala munda chandike. Oya reka. Uvuga gusindome sikya. Je kwa ndi muri interview kwanza. Chenda kizi nanje. Nese nakivuze none ibazina nababwiye no kona na aksirimu. Mwemwe achazana. Mbona mnataka kunichanganya mimi? Mimi nakijua. Nukivuge basi. What's go shifora do? Mimi nakijua. Sina kivuze none. Umva kimenyesha mushikamvugi iki? C'est fréquence vraiment. Tugeze kuri frek. Acha kurikira. Agira. Landry ngo wiko ko tutigera tunaniga. Uramusiyana niwe birase. Birakatara gra frek. Sa fréquence sikijua kiandika. Urandika frek. N na C. Ahavuye kecha dushiraho N na C. Fréquence. None havuye ke hakurikira N na C. Mwa muko murancanga rego. Frequency. Frequency F. A. Umutananigo N. Non. F. R. K. N. Si wewe hivyo tayari. Frequency. Ya niko yene. Philbert. École. Tout le monde. Tout le monde I. O. A. B. Turaenda kwa Philbert. Je twabivuganye mugabo. Wewe turahinduwe tubwire. Landry ko cyadutwara ha ball kutugurira bya ball. Nagona. Na Landry mu wakenda. Reka tabaze kijya kibazo. Philbert natubwire novuga indome zigize subscribe. Subscribe mpaka ndaziharura. S U sub B C R I E yani B A Ya karamufashije. Bakaba inge navyandika. Oya nubyandika ya. Igashimye byamunari urumva. Oya ntacu cyane ni bambwira ikindi basi. Na trapage ntibaho. Mwe trapage. Ikindi cyaka. Cyara trapage kugira bampe kado banyemereye kado ngaha. Ikindi kintu cyaka. Ikindi kibazo. Twateguye ivyo. Ikindi kibazo cya pum je nitwarira agashimwe. Amasuka n'amantuze baraza. N'ibitenge. Kunyata Ufise. Jaja muramu. Ide wewe. Yo ashabiki kama. Vyama media. Wakuzi wa Step Media Sima media ama ujota media manake ni. Mimi media sijui kwani wali tunasikuta vijua. So time vitu hujui. Media. Ngijo shefu araje. Atomie media nini? Okay, alikini kibazo ahubwo na mambo za wa DJ. Nani ndababatse mwamutakira si twaulize. Tugire we jambo rya mbere riri mu gifaransa. Ijambo riri mu gifaransa. Jambo rya mbere riri mu gifaransa. Jambo riri mu gifaransa. Ijambo riri rifite indome nyinshi mu gifaransa. Wose waniuliza. Oya jewe n'umuntu wamere nkunze korosha ingora reka tukibaze nacunze. Ndavyemeye ko atanjotse. Nacunze vraiment siro kwibeshe. Kuko ndi Murundi sindi mu Faransa reka tukibaze Philbert. Bon, ni inconditionnellement kiranira kuvuga. Inconditionnellement. Ufise Oya ico sikirekire. Ahubwo gifise. Ego.
anticonstitutionnellement. Mnapaswa kujua vitu. Makofi basi, makofi. Tumesoma twarize. Ega twarize. Minouche. Sasa kuna twize twebwe. Sisi tumesoma sana. Sometimes unatoa gisiguriki. Sio mpaka niseme meaning. Mimi nakijua. Wavuze kudora consistent. Si consistent namba ni mubizi. Ya consistent. Numva ko client ivyo birumvika. Philbert. Ubwambere ni cyari ico. Ntiyari anti abantu benshi bari bakunze kwihenda. Bakavuga gute? Anti constitutionnel magone naco ni kirekire mugabo urumva kwera ko gifise contre yaco nyene urumva gifise negation yacu urumva ni anti constitutionnellement. Rege maze kuja kumva guca kiba kikire cyane nitwigera tunanira. Sawa bogar, merci basi. Ukora ingine basi nipatie ingine basi, basi ingine mo. Niandikie chapeau hapo. Hiyo chapeau unavaa hapo. Chukua chapeau hapo. Andika tu. Unaandika tu. Ni andika hapo. Chapi ndome turabibona twebwe. Tunasikia byananza. Basi wenda ku masomo Beni, wenda ku masomo. Wasike, wenda ku ni nkofero mu Kirundi yitwa gute? Tuambie basi na wewe. Tuambie basi na wewe basi. Yize wangu. Jewe mimi nimesoma sana. Niko habitu vingi. Tuambie basi. Jewe urazo ya jewe banalize. Basi chapeau basi tuambie basi chapeau grand frère. Sasa wewe kituje kilikushinda. Sina ufuru urambie kikinishinda fura. Tuyage muri top TV. Tuyage muri top TV niko. Umwigisha mwize yabajije Minouche singuye. Sibanirizaga amabitu mu magic bikanishinda. Akiya bikunishinda. Aya kinwe batatahuye. Jewe naniwe mbanigirisha. Tayari. Kaka ndagwa ikaze mimi inshallah ndakupakata tu makestio twingi vraiment. Inshallah ndakutesa frère. Sada. La visi ndakuuliza. Bigi sasa huyu bigi muulize sasa na yeye. Kuhusu radiophonique. Kitu radiophonique unabijua wewe. Radiophonique si kweli. Nakutukana, ndagututse. Radio. Sasa ndagututse. Tena unabijua, wewe unabijua? Nabijuaga vitu vingi sana. Wewe. Randana aliyo vitu yote. Asiye kula vitu ya maradio asiye nikuulize. Ndio Ufise. Jambo zikaza mu kadusorore. Abantu barabizi. Nawe oya. Jambo zikibaza tagitoramo. Vitu ya radiophonique. Na kwandikire radiophonique. Agenda cyandike cyane ubusobo. Radiophonique R D I O P H I N I K Q E. Basha tugeze ngaha Minouche. Ego ikibazo ikiganiro tugeze. Mwakengo vile mwashaka kuvuga unyamwanya. Anasema frequent. Vilinishinda. Bana, mimi nisema nikasikia mkomo. Nasema make mnaniambia mnasema make mnaniambia mnisema ki kanye indende na iyo burungu. Ifisa kaburungu. Hariyo I na U. I na U. I na U. R na L. L na R. R. Ça c'est. Faut masomo Marizia basi kipindi grand frère. Marizia basi kipindi. Shaka niona karibu content. Marizia. Nakujua wewe. Najungeniletea ma micro mbele yangu. Nifigera tunanirwa ndabakunda cyane gose. Asante sana my people. Yes, merci beaucoup d'asko mwadukurikanye muri benshi wherever you are muri hose turabakunda cyane kandi abagize subscribe turabakunda cyane abataragira nabo turabasabye ko mugira subscribe turakumena na ni promoter DJ Philbert turakumena Ange Minouche turakumena Big yes kumbere ari kindi kintu naco very soon muzo munyanga muri entertainment kumena ntushimye kukivugira ngari ko muzokibona ni about radio tuzokumenya mbega izo bari yande mbega izo bari yagute mbega izo bimeze gute tuzosubira rero gutara kumena Beni kuri micro vyande camera sike professional nibagire kugira subscribe bye bye.